Nitwa Moise Nakarutimana nkaba ndi president w'igisata kijeje kumenyesha makuru n'ibijanye na marketing muri FEBABU muri komite nshasha ya FEBABU iheruka gushigwaho. Ijambere coco twihutira no kugarukana confiance ku bibuga. Abakunzi ba basket mu misi iheze barahuye n'amakuba kubera yuko hari ibibazo mwese mwuzi vyashikiye basket yacu, ariko rero ubu rero tugiye gushiramo ingufu cyane kugira ngo duhamagarire abakunzi ba basketball gusubira kuza ku bibuga, kuko ya basket bahora biyumvira ko itagisubira kubaho. Turiko twaje gwagomba nyene tuzoshiramo ingufu kugira ngo tubereke yuko bishoboka. Kandi gihambaye muri ivyo vyose nuko basket twari twiteze yuko isubira kuba. Murabona hari n'abakinyi bamwe bagiye gukina hanze, abo bose naho baba baragiye ntibisigura yuko basketball ikigira nkuko abantu bari bavyiteze. Nico gituma rero komite nshasha nta yindi objectif ifise objectif yuko ikinisha championnat ku buryo fin septembre championnat izobiheze. Defunzi no bahamagarira cyane cyane ku ruhande ntiba debukigwe nibaze ku bibuga. Hello ladies and gentlemen, turabaramukije cyane tubaha ikaze kuri Kazuza Design TV mu kiganiro Sport Show mushikirizwa na jewe Florent Dibati ndi kumwe na mugenzanje Kikima Quinto. Kikima Quinto ndakuramukije nawe cyane. Ndakuramukije gose twarukana kera. Ego cyane kabisa. Meze neza ariko. Ndashima kabisa. Sawa. Ego tongera tunabibutsa kugira subscribe hamwe no kusharinga kino kiganiro gishikira batashoboye kukibona, mwongere mugire n'ama like n'ama commentaire yanyu turayakeneye, ari vyumviro muterera byose murahawe ikaze. Nkuko rero mubibona uno munsi turi kumwe n'abatumire ngaha muri studio za Kazuza Design TV. Ego nabonye ne twari tugira tubahe akanya bashobore kubidondora. Ego duhereye iruhande ya Makwinto. Murakoze kubutumire. Nitwa Moise Nakarutimana. Ego nkaba ndi president w'igisata kijeje kumenyesha makuru n'ibijanye na marketing muri FEBABU muri komite nshasha ya FEBABU iheruka gushigwaho. Nitwa Dushima David nkaba ndumumenyesha makuru yigenga. Ego turabashimiye cyane kubona mwitavye ubutumire. Ego twashaka kubabaza muherutse gutogwa muri komite nyobozi fata kibanza, mbega mwoba mwavyakiriye gute? Vyaratunejereje kandi vyaradushimishije kuko ni igikorwa kitoroshe, mugabo kubera dusanzwe tunakunda na basketball tukaba twizera yuko turi kumwe na equipe tuzofashanya, turizera tudakekeranya yuko ibintu bizogenda neza. Ego mwatubwiye yuko musanzwe mujejwe kumenyesha makuru ndetse n'igisata ca marketing, mbega ko VBL twarumvise yuko vuba cyane tariki 18 itangura, vyo bitunganije gute? Iryo higanwa gizokwitwa n'imigwi ingahe, rizomara ikingo kingana gute? Murakoze. Iryo higanwa rizotangura kuri wa gatandatu tariki 18 z'ukwa gatanu. Harategurwa lancement officiel izobera kuri département, tukazotangura kuva isaha 4 niho match ya mbere izoba, mugabo hakazoba n'indi match izokurikira. Donc no kuvuga yuko kuri département hazoba match ashika kuri 3, hanyuma kuri Sekadem, kibuga cha Sekadem naho nyene hazobaho match ashika kuri 2. Handi twagomba tubamenyeshe yuko tuzokinira no ku bibuga bindi bitandukanye, hariho n'ikibuga ca Entente Sportive naco nyene tuzogikinirako. Hanyuma nkuko mwabimenyeshejwe, imigwi yakinye playoff mu mwaka uheze, ijya migwi uko ari 4 no kuvuga Dinamo, Urunani, Tigers na Remesha, bobo muri VBL tugiye gutangura bobo bazobanza barindira abandi, hanyuma kuva ku mugwi wa 5 gushika ku mugwi w'16 niho rero hazoca hajamo gukuranamwo.
bazokuranamo kugira ngo barondere imigwi ine. Iyo migwi ine izoba iya mbere izoca ija muri elite 8, donc bazoca bahura na ya migwi ya ine ya mbere, hama bace bakina rero liga 8. Hanyuma kugira ngo bajye bazoba batashoboye kugira amahirwe yo kuja muri ya migwi ine izoja gukina liga 8, bazoca baheza bagende babandanye bagira ama match de classement, hanyuma rero cyo turindira cyo turadukurikirana liga 8. Iyo liga 8 rero izoheza duhe imigwi izokina playoff, hanyuma cyo turaba yuko igihe twihaye yuko gushika fin septembre tuzoba twashoboye guheza ihiganwa. Ego mwotubwira mbega intumbero mufise ndetse n'ihangiro muri ico gisata nyene cyo kumenyesha amakuru mujejwe mwa mufise kugira ngo muteze imbere yo basketball yo ngaha mu Burundi? Ijambere cyo twihutira no kugarukana confiance ku bibuga. Abakunzi ba basket mu misi iheze barahuye n'amakuba kubera yuko hari ibibazo mwese mwuzi byashikiye basket yacu, aho umugwi wa Dinamo wagize ibibazo ugahavuga kugwa mu ihiganwa. Rero byaraciwe ivutu abakunzi ba basketball, hariho bamwe biyumvira yuko itazonasubira no gukinwa baravye n'ibihano bavuga yuko bashobora gufatira igihugu cacu, bagafatira abakinyi ndetse n'umugwi. Ariko rero ubu rero tugiye gushiramo ingufu cyane kugira ngo duhamagarire abakunzi ba basketball gusubira kuza ku bibuga, kuko ya basket bahora biyumvira ko itagisubira kubaho. Turiko twaje gwagomba nyene tuzoshiramo ingufu kugira ngo tubereke yuko bishoboka. Kandi gihambaye muri ivyo vyose nuko basket twari twiteze yuko isubira kuba, murabona hari n'abakinyi bamwe bagiye gukina hanze, abo bose naho baba baragiye ntibisigura yuko basketball ikigira nkuko abantu bari bavyiteze. Nico gituma rero komite nshasha nta yindi objectif ifise objectif yuko ikinisha championnat ku buryo fin septembre championnat izobiheze, kuko twebwe ntitwitaho bijya bavuga ngo ibihano ngo ibiki. Twebwe tugomba d'abord tumaze dukina umupira. Ivyo vyose dushobora kureklama, ivyo vyose dushobora kuvuga tuzobivuga, ariko turiko turakina umupira. Nico gituma rero duhamagarira abantu kugira ngo bagaruke bashigikira imigwi yabo. Iyo migwi ine itazokina muri VBL izorindira abandi mugabo nayo nyene yaratangiye kwitegura, kuko yaramenyesheje yuko mihiganwa ari sawa kandi imigwi yose iriteguye. Ndabona n'amamacha mikosinze ko mwaravye ejo bundi hari amamacha mikare yabaye yahuje Jimkana na Lezipo, yari match iryoheye ijisho, yari match imeze neza. Twagomba rero dusabe no kuri abakunzi bose ba basketball kuzoza muri no weekend kugira ngo basubire barabe basketball, kandi tubizeza neza yuko basketball igiye gusubira kumera nkuko yahoze. Kandi turiko turaraba imbere niba dushigikira, turabona neza ko basketball ishobora gusubira kugera ku rwego yarigezeko ndetse irushirizeho. Kucerekeye nibaza yuko mugenzi wacu Dave nawe ugira ico shikirije, mbega mu cerekeye gisata cyo kumesha makuru, abamenyesha makuru b'inkino baba bafise ikibanza kimeze gute, muba mushaka gukorana gute kugira ngo basketball isubire ku rwego rwiza muri kino gihe? Nibaza yuko abamenyesha makuru twese uko umugwa tuba tukora hatufise ikibanza kinini, kuko twebwe tudahari hari ibintu byinshi bidashobora gushika kure. Byinshi babirabira kuri twebwe, byinshi nitwe tubibabwira. Biretse kuba bimwe no vuga ati bimwe byo muri Bible bivuga ati parole d'evangile, ariko kimwe gusa ikintu mushaka kuvuga, ikibanza abamenyesha bakuru bafise ni kibanza kinini, parce que uyu munsi nimba ari basketball isuye kugaruka, kandi no ruhara rwacu gusubira kugira icyo no kwita tapage médiatique cyangwa gusubira guhimiriza abantu kugira bashobore gusubira kugaruka ku bibuga. Nivyo ibihe yavuze neza ubusanzwe arongoye no vuga igisata cyo kumesha amakuru hamwe na marketing. Moyize aravuga ati twaraciye mu bintu bigiye bitandukanye urukino, abantu bese baratitizera bibaza ati eske bizosubira kugaruka kwa kundi byari bimeze mu minsi yari iheze. Yego nivyo birafata umwanya, ariko bizokunda kandi bizoba neza, kuko ugiye kuraba no munsi
imigwi irasubiye kuhamagara novuga abakinyi basanzwe bava hakurya hirya nino ndavuga nka Rezipo uravye baramaze kuzana abakinyi bava muri Senegal Cameroon bientôt tuzokumva nk'imigwi hageze novuga nk'iya division Elite 8 canke Elite 8 bazana abakinyi novuga bagiye batandukanye kuko ni novuga neza ko burya niho inguvu nyinshi zitangurira kuko ugiye kuraba umumenyesha makuru icyabagize iki icyabajejwe n'icyaye no gushikana inkuru kure hashoboka habaho kure hashoboka bisigura iki kure hashoboka bisigura yuko umwe wese arafata uruhara umwe wese aragira uruhara muri iryo terambere ry'urukino uno munsi nivyo harabicana kwita poemo mugabo no munsi bikorwa byasubiye kugira iki byasubiye kugaruka nkanizera neza yuko bizogenda neza kuko ugiye kuraba abamenyesha makuru benshi baratangwe gutahura urukino rwarigo baratangwe gutahura icyo no kwita amategeko ari muri rukino amategeko agenga ihiganwa urukinwa gute bimeze gute tuyukanye kera benshi n'abamenyesha makuru benshi bari bazize ivya basket mugo no musigiye kuraba benshi baragitahura no rukino donc nibaza neza yuko kibanza kirahari hama Moise yivuze neza ati kuwa gatandatu iyugurugwa cyese nyamukuru inkino zirasubira nizene neza yuko ni buhoro buhoro bizotera biza abantu basure bagaruke ku bibuga ibintu bisure bigende neza mbega amasezerano na Viva azobandanya amasezerano Viva yarifitaniye na Federation ya Basketball yo ngaha mu Burundi ikibazo cyiza cyane lo komite shasha ntije gusenyura amasezerano atandukanye uburongozi bwari buhari bwakoranye mugabe ico igihambaye muri ivyo nuko azosuzuma amasezerano yose yari yarakozwe nabo dusubiriye kugira ngo turabe ibishobora kudufasha hama duheze dukorane navyo rero ikijanye na Viva n'ubu turi kumwe turiko turakorana amasezerano azokomeza kujya nyene kuko no mu partenaire adasanzwe no mu partenaire novuga indispensable dutegerezwa gukorana nawe kandi hariho vyinshi bariko baradufasha baramaze gutangura turamaze gutangura kuyaga baramaze gutangura kubona yuko hari byo bagomba gufasha kandi basanzwe bafasha kontririho indongozi za Febabu ntizicaye kumbure ejo canke higa ejo zirashobora gusubira kuyaga na Viva nimba hari ico Viva ishobora gusubira gushigikira basket kuko ibi bihe twari duhitiyemwo bizosaba inguvu nyinshi bizosaba ibikorwa byinshi kugira ngo basket isubire ku rwego yarigezeko twizera neza yuko na Viva itazotureka izodushigikira mbere n'ivyo yahari dufashira ashobora no kuvyongereza kugira ngo abakonzi ba basket ze tumererwe neza tuze turabe yuko basket yacu yosubira ku rwego rwiza kandi sinkekeranya nta n'igihe kinini bizofata kugira ngo basket yacu isubire kumera neza turizera neza yuko bizogenda neza na cyane ko komite shasha ikintu nkoramutima igiye gusubira gukorera ko ni ikintu kijanye na division B amahigano azotunganywa ukuri kwamye kandi azoba mu association yose hariho n'ikindi komite shasha izokora kidasanzwe ni ibintu byo kwankadra ama academy ahurikiye mu gihugu cyose no kuvuga academy ifise ivyankenerwa ifise umukoje ifise ivyo ibisabwa byose kugira ngo yitwe academy nuko la Febabu izogerageza mu buruhuko y'ababutoyi canke bunini izokwama itunganya ihiganwa kugira ngo abo bana bari mu academy bagerageze bahure bagira ihiganwa kuko ayo ma academy niyo azoramurira division B nayo niyo izoheza ikaramurira division A ivyo rero bizofasha yuko tubona mu kibuga hari abakinyi batatu canke bane b'abarundi n'abanyamahanga bake bitandukanye n'ivyo turiko turabona ubu mu minsi iheze nivyo basket yari kiratera imbere turiko turakina mugabo wasanga mu migwi wasanga abakinyi benshi abakinyi mvamakungu turifuza yuko abo bakinyi mvamakungu mu migwi barimwo bazobandanya bakina ukuri kwamye nta kibazo na kimwe mugabo turifuza yuko n'abarundi mu misiza n'abarundi bazosubira gufata ikibanza tugategura neza urwaruka rw'Uburundi rushobora gufasha no mu gwinserukira igihugu mbega kucerekeye
ku kibazo nuvuga yuko cagumye gihari watubwiye ati kuvyerekeye ibibuga twari tumenyereye mu nkino mu myaka ihera tubona dukinira kuri departement ariko hariho imigwi igiye muri VBL isanzwe iva mu gihugu hagati hari ico mwatekanije kugira ngo mbega mu gihugu hagati nabone basketball babona akanovera kayo kugira ngo isuri basore bayikundi iyo migwi yakirira iwabo abaye baze kuyiraba. Murakoze cyane kuri ico kibazo twagira tubamenyeshe yuko tuzokenera kuri departement gusa ntituzokenera kuri departement gusa nk'ubu turafise ikibuga kimeze neza Ingozi mu bibuga bizokinirwako ico kibuga kirimwo mu bizokwakiriza inkino za VBL turiko turaraba ko n'ibindi bibuga bikunda mugabo objectif dufise nuko dushobora gukinira ku bibuga vyose bikwije amategeko ibibuga vyose bishobora kudufasha kugira ngo match ibe disposition sécuritaire n'ibindi vyose rero twagomba tubamenyeshe yuko ihigwana turiko turategura atari higwana rizobera kuri departement gusa mugabo bizoba ngombwa yuko tuja no mu zindi ntara. Nuko mbaza na Dave Mgenzawe we akunze nawe gukurikirana cyane gose amenyesha makuru akurikirana inkino twarabonye Dave twarumvise nyuma y'ibibazo vyaciye muri basketball muri kino gihe tubona abakinyi bamwe ngenderwako kandi bakomeye bashobora gusohoka ariko no munsi tugiye gutangura higanwa babakinyi abantu bahora bakunda kuza kuraba badahari mbega kanovera karashobora kugaruka babakinyi bahora bakunda badahari. Nibaza yuko ugiye kuraba nivyo abakinyi benshi baravuye mu migwi bivanye peut-être n'ivyo ariko biravuga yuko Federation ya basket y'u Burundi igiye gufatirwa ibihano novuga bikomeye imyaka 5 basket itari kwira urumva ni imyaka myinshi heureusement ivyashoboye novuga gushigwa habona novuga mu mwanya uheze ukwezi kumwe na hadabu y'amahera novuga ngana n'ibihumbi 50 by'amafaranga y'abanyaswisse nibaza yuko n'inkoni ngufi si inkoni ndende ariko ugiye kuraba novuga ku rundi ruhande nivyo icizera umukinyi ni nk'ujya muntu wese afise akazi kiwakora ka buri gihe iyo yumvise nka entreprise akorera imeze nk'iyugaye aratarataza akarondera handi ariko vyasubiye vyagarutse bimeze neza nibaza yuko tuzosubira kubona abakinyi bajya bagiye bazogaruka turabonye nko muri club y'urunani barashoboye gutiza ariko ntibagurishije baratijije umugwi wo hakurya novuga mu gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mugwi witwa Amibek abakinyi novuga Revedette niko noshobora kuvuga Landry Clark ba Ereng ariko nizera neza yuko hageze novuga bo kubera bazokina mu gice ca kabiri abakinzi tubabone kandi akanovera gazosura kagaruke meme n'imigwi novuga yuko ubu kuko ikintu nibaza neza imigwi yari itinyirako vyari bihano vyari ko biravugwa kuko urumva biragoye woro usanzwe novuga uyoboye umugwi ntushobora kuza gushiramwe amahera ekipe itazosohoka no musi rero ugiye kuraba basket yari tangwe kugira ahantu imigwi yose itangura kwiyumvira ico bita vision ball New Star yaragiye irashika mu eliminatoire urunani Dinamo yari yamaze gushika muri ball bari bamaze kubona novuga importance ihari gukina novuga amahiganwa yo ku rwego rwa Afrika alors no musi rero non seulement mu kibuga muga no ku rundi ruhande hari akandi kantu kinjira visibilité y'umugwi sport y'umugwi peut-être hejuru tukabona novuga amaprograma agiye atandukanye FIBA ishobora kuzana ishira hamwe ryo ku mugabane novuga w'isi wa basket ishobora kuzana novuga mu gihugu cyacu cy'u Burundi rero ugiye kuraba Uburundi twari dutanga kuvugwa neza nizera neza yuko dusubiye gutanguza novuga ati la machine irasuye kuja ku nzira yayo nibaze neza rero yuko ugiye kuraba nikizobuza ko abakintu dushobora kubaronka ahubwo higanwa niritangure hama nkino zisure zitangure kandi kuko ugiye kuraba nitwe nkuko nabivuze ubwa mbere nitwe abamenyesha makuru dushikana ikintu kure nibaza neza yuko umwe wese ahari ni naco mpamagarira novuga umumenyesha makuru wese ahari gusubira kugaruka parce que novuga gute le basketball de retour hama nkico ushobora kuvuga abakinyi nabo barasoma parce que uno munsi isi tuyigendana mu minwe le monde technologie yacu novuga les percées technologiques hariho novuga iterambere ry'ubuhinga aho umuntu wese ashobora kuvuga ati okay FEBA birafise platform okay championnat yatanguye ama equipe yasuye kwiyubaka
nivyo bizotuma numvuga peut-être n'umukinnyi ari hakurya na hino ashobora kugaruka akavuga ati mu Burundi hari equipe nkeneye Dinamo iranshaka Kian iranshaka New Star Urunani baranshaka ifo yuko ngenda nkafasha bivanye n'ubwa bien sûr na objectif ama equipe abafise nivyo ari cy'uburyo nivyo ari ikintu cyo kwita strategie manageriale y'ama equipe ariko ico cyose urumva yuko byose bivana n'uvuga na programme equipe bifise hama bien sûr na basketball igashobora kujya kure na football bifashijemwo na cyane cyane mbega Moyizi mwebwe mu gisata c'ubutunzi ndetse no kurondera amasoko cha marketing ni giki muba muhamagarira ayandi ma entreprise kugira ngo aze kwimenyekanisha muri ligano rya VBL kandi umuca mugira ko nashaka kubabaza hari impinduka tugiye kubona ku vyari bihasanzwe zigiye kuza par exemple novuga nti hari abashobora kwibaza bati ku biciro byahora bihari byo kwinjira ku bibuga hari kigiye guhinduka cyangwa bizoguma kurya. Murakoze cyane ku bijanye n'igisata ca marketing kiri mu byo tujejwe twagira duhamagarire abantu bose bashaka kumenyekanisha ivyo bakora bitandukanye yuko tubahaye ikaze muri abantu bose bari muri komite executive ya FEBABU n'abantu benshi batandukanye benshi barazwi tubikorana twese nk'urunani turafashanya no kuvuga umuntu wese ashobora kuba azi umuntu ari muri komite executive ya FEBABU arashobora kumwitura kamupropose ico yifuza ko dukora hanyuma bagaheza tukaja en contact tukabivugana nibaza ko atamananiza azojamwo kuko turiko turavyitegurira neza kandi umuntu wese azotugomwa kugira ngo aze kugira ngo tumenyekanishe ivyo akora nukuri nta mananiza azojamwo kandi tuzobikora nkuko avyifuza kandi tubikore neza. Ku kibazo kindi mwari mubajije kijanye n'ibiciro twaravyize hirya nino nivyo FEBABU irakeneye uburyo kugira ngo ishobore gutunganya ibikorwa bitandukanye narijya ataco tuvuga kijanye n'uburyo bukwiye buhari kugira ngo dushobore gukora ibikorwa byose tubona bikenewe kuko ibikorwa dukeneye gukora ni byinshi cyane umwanya ni muto cyane kandi bisaba n'uburyo bwinshi mugabo ntitoca tuja ngaho kugira ngo tuvune amaboko abakunzi ba basketball kugira ngo tuce duhava dushira ku ibiciro by'umurengera bihave bituma badashobora no kuza kuraba inkino nico gituma rero komite executive yahisemwe yuko abana bari munsi y'imyaka 18 bafise ikarata y'umunyeshure bazorihishwa amafaranga 2,000 hanyuma abantu bakuze bagiye kuri pourtour bazorihishwa 5,000 hanyuma tribune izorihishwa 10,000 hanyuma VIP nayo ikazorihishwa 20,000 murumva neza yuko hariho akagoboranja tugomba gukundisha abana basketball umwana wasanga umwana w'imyaka 10 ashobora kuriha uburyo bungana n'ubw'umuntu akuze mugabo abana abanyeshuri bagifise icyo no kwita ama carte d'étudiant carte d'élève tubasaba ko boza bazibangikanije kugira ngo turabe ingene tubafasha kugira ngo bashobore kwinjira atakibazo turanategekanya mu minsi iri imbere yuko tuzobitegura neza kugira ngo duhe inguvu babana bo ma division B kugira ngo tuzobahe turabe ingene bo kwinjira ku buntu kugira ngo kuko baje kuraba ntibabaje kuraba gusa babaje kurahura n'ubwenge kandi ni kugira ngo tunibakundishe twongere dukundishe n'abandi bana bose gukunda urukino rwa basketball turategekanya yuko mu minsi iri imbere nitwamara kubitegura neza tuzoheza tukarekura abana bo bakina muri division B kugira ngo baze barinjira kuri free kugira ngo turabe yuko ivyo barimwe bo bikunda gusumba ejo canke hirya ejo tukazobona abarundi bashobora kwiyempoza ku rwego rw'abanyamahanga. Nibaza yuko ngaturangiza usuramo kandi ngira ngo katubwira ni giki wijeje uhimiriza abakunzi ba basketball muri kino gihe usubire ubibutse ni giki ubahimiriza kugira ngo ubereke ati muri kino kiringo ko gito wavuze
ico mwiyemeje mwebwe muri kino kiringo ni igihe kugira ngo icizere garuka kuri babandi bari bakibona gitaye? Icambere noshimira Assemblée Générale. Assemblée Générale ni urwego nyobozi rwa FEBABU, ni urwego ruri hejuru ya komite executive, ni urwego runafata ingingo muri FEBABU. Twagira tushimira abaperezida b'imigwi muri Assemblée Générale iheruka, baratweretse ko badushigikiye bimwe bidasanzwe. Murabizi namwe abakuru b'imigwi, abaperezida b'imigwi bakoresha uburyo bwinshi, hajya uraba sinuko ubwo buryo bugaruka, mugabo n'urukundo, n'ukugomba gufasha abana b'igihugu, n'ukurera abana b'igihugu, kuko murabizi yuko inkino zituma aba jeune barindwa no gukora ibintu bidasanzwe nk'abigi ubona abana baja gufata ibidafadika, ugasanga bagiye mu nzoga, ugasanga bagiye mu busuma, bagiye mu ngeso mbi. No kuvuga n'ukuri turashimira cyane uruhara rudasanzwe bw'abaperezida b'imigwi, ibikorwa bakora kugira ngo bashobore kwankadra la jeunesse burundaise. Rero ko abaperezida b'imigwi bakoresha n'uburyo bwinshi, bemeye ko badushigikira kugira ngo turabe yuko iyi championnat tuyitangura tukayirangiza, twagira dusabe n'abakunzi b'imigwi nukuri bagaruke bashigikira imigwi yabo. Nukuri hajya uri uratamba wirorera ntibisa neza. Nico gituma rero nkuko abaperezida b'imigwi bavyemeye kuza gufasha imigwi yabo, abakinyi bakemera gukina, twashaka dusabe nukuri n'abakunzi b'imigwi baze bagaruke ku bibuga, barabe ivyo imigwi yabo irikira proposa ku bibuga, kandi turizera neza yuko ya ambiance izogenda neza. Murazi agahigano karuka gutunganywa, nukuri sino kubesha ntitwari twiteze ko abantu bashobora kuza kuri rujya rwego, uravye ibihe twari duhitiyemwo. Nico gituma noca ngira ko ndabamenyesha amakuru kibazo ntagize ico ndakivuga ko ikintu kijanye no kumenya ingene tuzokorana. Nukuri nagira ndabaremeshe ndababwira yuko tuzokorana neza, turiko turategura ibintu bijanye n'amaccreditation. Turizera neza yuko disipe aba journaliste bose bajeje bakurikirana urukino rwa basket tuzoheza tukabaronsa amaccreditation kugira ngo bize binaborohere kwinjira, vyongere binaborohere gukora umwuga wabo. Murazi yuko kenshi usanga hari gihe ataccreditation ihari bivanye n'uburemere bwa match, washobora gusanga umumenyesha makuru adashobora korohezwa mu bikorwa vyiwe baje gukora, aje ku kibuga baje gufasha basket gutera imbere, kuko ivyo abona ku kibuga nivyo heza akavuga mu biganiro n'uri kure mu gihugu hagati, agashobora gukurikirana ivyabiye ku kibuga naho ataba hari. Bishobora gutuma n'uwo muntu hari kure ashobora kwiorganiza umunsi akaza nawe no kuraba ivyo bintu yama yumva biryoshe mugabo atigera abona. Nico gituma rero twagira duhamagarire abamenyesha makuru bo kuri TV online, abamenyesha makuru bo mu maradio atandukanye, muri presse écrite hose hatandukanye, yuko mwoza kugira ngo mudushigikire, murabe ibikorwa lo comité shasha ya FEBABU irikirakora, mudushigikire kugira ngo mushikanijwe kure, turabe ko ejo canke hirya ejo ibintu vyosubira kumera neza, mbere bikaba vyiza gusumba. Yego. Numvise muri iki kiringo imyiteguro n'imigambi mufise, numvise yuko nta nkeka akanovera kazohava kagaruka kuri bamwe b'abakunzi ba basketball, ariko ngaruke ku kintu kijanye n'ibiciro. Mbega bijya biciro mwavuze, ntimwibaza yuko navyo nyene bishobora gusanga ikibibuga dufise haciye haza abantu benshi, kuko abakunzi ba basketball baracahari, ntimwibaza yuko buba benshi ku buryo ibibuga tumenyereye ngaha dufise tuhava bigorana yuko byakira abo onye? Ego, ikibazo ciza kandi kirumvikana cyane. Mugabo hari ibintu bimwe tugomba gukosora, kuko hariho ibintu tokwita amakosa twagiye turabona, mugabo bizodufata akanya, mugabo twizera ko tugiye gukosora. Ikintu cya mbere coco ni kujya kuntu ijya tribune ibisanzwe imeze, aho washobora gusanga hashobora gusohoka amatike arengera intebe zihari. Ico kintu rero twarakize muri comité executive, turaheza turabona neza yuko dukwiye kubisubiramwo, tukazohora dukomanda amatike angana n'ibibanza tuba dufise, kugira ngo uwo yarisha 220 aronka ikibanza ciwe, uyo yarisha 1010 aronka ikibanza ciwe. Hama pour tour nayo
ntivyoca bituma tuja kubera uburyo bwagabanutse abantu ntibaba benshi ngira ni naho nakanya igihugu biciye mu bushikiranganje butujejwe kugira ngo burabe ingene bwo dufasha kugira ngo badufashe kugira ngo turabe ko toronka ikibuga gishobora gukwira isinzi ry'abantu bakunda basketball nkuko mubibona mu mupira w'amaguru murabona yuko bigeze ahashimishije hajya umwe wese agiriye ava ni yabariko raja umupira w'amaguru la FFB igeze kure ibikorwa imazemo imyaka myinshi nico gituma mubona bageze hajya mugabo natwe turizera tudakekeranya yuko mu minsi iri imbere leta tuzoheza tukayishikiriza biciye mu bushikiranganje butujejwe kugira ngo nayo nyene ifashe kugira ngo turonke ico kibuga gishobora gukwira abakunzi b'inkino ba basketball kuko turizera neza tudakekeranya yuko iyi basketball yacu mu minsi iza abantu bazoba benshi cyane bikazoheza bitugora ingene tubakira mugabo turizeza nuko mu minsi iri imbere tuzoheza tukazosaba leta n'abashigikira imigambi ya leta kugira ngo baturonse ikibuga ciza ca basketball kuko kijya kibuga gihurirako n'imigwi myinshi volleyball ikinira hajya handball ikinira hajya rero urashobora gusanga mwateguye nka match ya basket ugasanga hariho n'ibindi nkino zateguweho nico gituma rero na leta irabibona kandi turazi ko bifise mu migambi yuko bazoheza bakazoturonsa ikibuga kizoshobora kwakira abantu benshi nkuko amategeko abisaba mugabo turizera tudakekeranya yuko ukuntu twagabanije ibiciro ni kugira ngo tuhamagarire ugwaruka bwo Burundi gwejo kugira ngo rusubire rukunde basket gongere ruze kuyiraba kugira ngo barabe ko bokorohezwa mu bikorwa bitandukanye kugira ngo bashike kuri terrain rero twizera neza yuko burya ari benshi niho tuba tubyifuza ico gusa tobaremesha nuko les dispositions sécuritaires zose zarateguwe kugira ngo nihazogira umuntu agira ikibazo hajya hano Devinikiye kintu twova ngaha tutavuze na cyane cyane abakunzi ba basketball bitegeki ni spectacle ntibura spectacle itegeza kuguma ihari nivyo peut-être urashobora kuvuga ati nta dinami irimwo nta runani rurimwo nta remeshi irimwo zimwe zine za mbere zagize mugabo attention parce que ugiye kuraba no munsi arama equipe ava mu ntara hagati no munsi afise abana bakiri bato bariko barakina umupira hama ikindi kintu nibaza neza yuko avuze ikintu kimwe cha division B parce que ni kintu kuva na kera hose nibaza yuko imyaka 3 iheze hariho novuga amatara menshi twabonye surtout muri ama basketball mu cité amahiganwa agiye atunganwa turabona novuga amahiganwa mu mavakansi umwana akiri muto aho ushobora kubona je kuva ndaba basket sinabwa abona umwana afise adashikara imyaka 18 afise imetero imwe n'amasantimetero agera kuri 90 urumva yuko ari yitaye nini umwana akaba akiri muto afise novuga evolution progressive aguma duga nico kintu je nibaza neza yuko no kwa accent wako gose amahiganwa y'abana bakiri bato hama n'ikindi nugu girico no kwita tapage médiatique yo hejuru nshatse kuvuga yimbere beaucoup plus Moise yivuze neza ati ibiciro nivyo turashigikira yuko abana bakiri bato ahubwo abo bakina mu division B boroswa nibazanye uko ama equipe y'abasazo ofise novuga nka makarte comme ça bakarorera novuga inkino peut-être mu mwanya uri imbere kwagusa vyofasha kuko ugiye kuraba ndibuka je ngiye nko kuri département bashaka guhura nk'umwana wo muri quartier muzinanye ufise ubwo buryo ntivyatuma yuko wategeza kumurihira kugira yinjira arabe aba bakinyi novuga aba Giberi baba Landry aba Otobo ba Richard nuze ndi kuriyo urumva yuko ari fierté arumva yuko okay voilà ndamubona nijya ni modere yiwanje ujya nibona mwujya kuko aba bose turiko turabona ndibuka baba Giberi bose baza kurabitwa basokoroza Francis à l'époque aba ba Willy Wallace donc urumva de génération en génération nibaza neza yuko abakunzi no bahamagarira cyane ku ruhande ntiba debukigwe nibaze kubibuga parce que Kea nirahari izokina champion Sebab 2021 New Star champion national 2021 umwaka nyene hariho novuga equipe za hagati mu gihugu
target ifise academy y'abana bakiri bato bakina umupira mwiza nibaza yuko tuzobona match nziza kandi ziryoshe harimo na spectacle nibaza neza yuko ofira ya mesure ko inkino zizogenda ziraba ibintu bimwe tuzoguma tuyabitiwa tugaruka ndanahamagara n'abantu bose kugira basubire bagaruke no vuga ku kibuga biga asinzi ko bari Moise canke Devio kitwishura cyo twari twibagiye kucerekeye abigeme nabigeme twabonye ihiganwa ryabo ukuboneka kwabo rwose ntikwagaragaye cyane rwose ni bamwe bavyifuza ariko bataha bagaciro nkuko babishaka hari bimwe bashobora gusaba bavuga bati twari twifuza yuko imbere y'izi nkino z'abantu bakunzwe ndavuga urunani na Dinamo ducemwo hama abantu bamwe baje kuraza ko bafata ibanza hakiri kare babone natwe impano ziwacu ariko twebwe tusanga badushizemwo abantu bataraza isaha 2 z'igitondo isaha 4 canke hari gihe tugeze kumva bashira kuri téléentente sportive mbega aho mugitekanya gute kugira ngo basketball yabigeme itera imbere muri kino gihe mu gifaransa babivuga neza parce que la femme veut Dieu veut ico rero twaracyumviriye kandi twaragikoreye ko ubwa mbere twasanze twarabirabiye hamwe dusanga abigeme bakina inkino nkeyi bitewe nuko imigwi ari mikeyi turafise umugwi bariko baravuga yuko ushobora kwiyandikisha mu bigeme mugabo ntibirakogwa mugabo uwo mugwi hamwe vyoshika ukiyandikisha ugira umugwi wa gatandatu mugabo rero tumaze kuraba uko imigwi ingana twariyumviriye ingene ico twokora kugira ngo n'umuguzo waserukiye igihugu uzogenda ufise amamatch menshi nico gituma twashizeho biciye muri département ya compétition barateguye yuko tuzogira 2 fois aller 2 fois retour no kuvuga bazokina match aller bakine match retour basubire bakine match aller bakine match retour kugira ngo tugwize inkino hanyuma kugira ngo nabo nyene baronke abantu baza barabashigikira ishirahamwe rya basketball y'u Burundi ryahisemo yuko abakobwa bazora bakina hagati mu mamaci y'abahungu kugira ngo nabo nyene tubaha agaciro kabereye gakwiriye kuko ubu uma instance yose ya sport abadamu bahamagariwe cyane gufatwa mu mugongo kugira ngo ibintu bigende neza nabo nyine tubakundisha sport ega murashobora gusanga inyuma y'imyaka 2 imyaka 3 imigwi y'abadamu ishoboye kugera ku 10 canke irenga ivyo rero Febabo nukuri komite executive isumwanya muto cyane nibikorwa ni byinshi cyane kandi abakobwa bazotangura gukina inyuma ya fazare tugiye gutangura so samedi kandi iyo fazare ntibaze ngo izoteba kuko ibibuga ni byinshi amamatch azoba menshi kandi bizonyaruka cyane ahubwo duhimirize n'abigeme kugira ngo nabo batangure gutegura bashiremo ingishaka bashiremo inguvu kuko DC indwi 2 indwi 3 bazoba basubiye mihiganwa kandi twizere neza yuko nabo bazoshigikirwa nkuko batekereza gushigikirwa kuko mu byo intumbero nshasha ya komite executive ihari no gushigikira abakobwa abigeme n'abadamu ku rwego rwo hejuru Ego tubashimire cyane kubona mwari mwatwitavye ngaha muri Kazaza TV twongereye twizere yuko n'ikindi gihe tubatumiye muzo twitaba nukuri ibi bikorwa sanzwe ndanabikunda sanzwe nkora n'umushikiranganje fujeje kumenyesha makuru nibikorwa nkunda kandi mwanya wose muzompamagara nzobitaba kuko burya sinkorera na kure yo ngaha nkorera hafi cyane muri mwampamagara umwanya wose nzoza kugira ngo dufashanye twese dukutse ikivi turabe yuko basket yacu yosubira kunebuka murakoze cyane Dave tubashimire gose yego tubashimire mwakoze tashe ni yindi nyene no gushikana inkuru kure hashoboka haba murakoze gose twongera dushimira namwe bwe mwese bakunzi bakazuza Design TV kubijanye na twebwe ibibazo twizere ko twababarije ibibazo mwari mukeneye kumviriza hakaba ari ikibazo tutabajije murashobora kucandika muri commentaire abatumire bacu Moise na Dave bose barasoma ama commentaire bazogira babishure naho ubutaha